kugirwa neza n'Imana. Ku murongo wa gatatu umubangutsi turasoma izina rya Yesu. Haravuga ngo muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Amen. Ako kantu gasubiramo muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Amen. Muri we Mana ishimwe numva ndiko ndafashwa. Haleluya. Uwo muntu batubwiye ninde? Yabafinze ninde? Yes. Muri we niho itunga n'ubwenge no kumenya byahishijwe. Imana ishimwe cyane. Iki gitabo cy'Abakolosai Pawulo yacanditse afise intumbero y'ibintu bishika ku ndwi agomba kumenyesha aba Bakolosai. Yesu nashimwe. Ndabasabye mumurikire. Yari afise ibintu agomba kubamenyesha. Uyu munsi simvuga ubutumwa nk'uko byahora. Ndigisha umwanya muto. Ndigisha. Muragomba kwigishwa? Imana ishimwe. Uyu mwanya ndigisha. Murikira n'abigishwa. Mvuze ko ngomba kugira ane? Murikira nk'umwigishwa rero. Kandi umwigishwa mwiza aguma araba mwarimu. Ndeka mu mpanga amaso mukurikira inyigisho. Pawulo yari afise ibintu indwi cyangwa umunani agomba kumenyesha aba bantu b'i Kolosai batari bazi. Kandi nanje intumbero mfise k'uyu mwanya ndagomba umenye icyo utaruzi. Umenye iki? Haleluya. Narivuze ngo ngomba kumenya iki? Icyo utaruzi. Ndabizi ko bimwe usanga usa ntubizi, ariko ngomba umenye kuruta. Abakolosai hari ibintu indwi batari bazi neza. Ubwambere Yesu baramwumva ariko ntibari bazi uwo ari we. Kandi nawe uramwumva ushobora kutaramenya uwo ari we neza. Haha, ijambo numva ariko riramfasha. Numva ariko riragirane riramfasha. Usome aho nyene umurongo wa 15 amajambo abanza avuga gute? Amajambo abanza avuga ngo gufatanya na Kristo no kwiri. Subira inyuma nihenze igice cya mbere umurongo waho wa 15 titre yayo cyane amajambo abanza yayo. Kristo uwo ari we woni bikorwa n'igikorwa ciwe. Kristo ari we n'igikorwa ciwe. Abakolosai ntibari bazi Yesu wari we n'igikorwa ciwe. Nawe uri hano ushobora kumuvuga ku munwa gusa utaramenya wari we mbere utaramenya n'igikorwa cyane ciwe. Imana ishobose kugira ngo utahure Yesu wari we umenye n'igikorwa ciwe. Haleluya. Mana nishimwe. Umenye Yesu wari we umenye n'igikorwa cyane ciwe. Tubanza duhe icyubahiro Yesu kugira ngo tumumenye. Haleluya. Haleluya. Senga Imana uvuga ngo Mana ntahuza ndakumenye. Ntahuza uyu muntu akumenye. Kandi umenye n'igikorwa ciwe. Data batwese aguhe amaso yo kumenya igikorwa ciwe. Imana ishimwe cyane. Pawulo rero yari afise ikibazo ariko ntibamumenye. Kristo ko ari umwami yaremye byose mu byaremwe byose, ko byose byaremwe n'ubushobozi bwiwe mu byaremwe byose, mu biriho n'ibitariho, ibiboneka n'ibitaboneka. Ko ari kugira ngo Abakolosai abigishe neza yuko mu bibari hirya no hino ko ubuzima bwabo bwose bwaremwe n'uwo Yesu batazi neza kandi bataratahura neza. Kandi nawe ushobora kuba uri hano Yesu ukamuvuga ngo ni umwami, ni Imana, mugabo utaramenya ibikorwa byiwe. Imana igushoboze kumenya ibikorwa bya Yesu. Ya Abakolosai bari bafise ubuzimire
ubuzimire bukomeye cyane. Mu yandi majambo Paulo yagomba kubakuramo kuyoba. Bari barazimiye, bari baratakaye. Aho bari baratakariye usomye hariya mu Bikorosayi 2 ku murongo w'8 urashobora kubona ivyari byaratumye Abikorosayi bazimira. Nawe yagwana intambara kubatahuza uwariwe. Ijambo ni ryarindi twasomye intumbero yiwe mwayumvise. Muri we niho ibanga ryose ry'ubwenge mbere no kumenya. Paulo yashaka kumenyesha abantu. Dusomeraho ku murongo w'8 wumve ubuyobe bari bafise. Aravuga ngo mwirinde ihakagire ubagira inyagano. Abanyagishije ubwenge bw'abantu. Yes. Ari bihendo by'ubusa. Bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu. Ubwenge bw'abantu. Shaka wigereza. Paulo yagomba abafarisayo canke abakorosayi bari bafise ubwenge. Yesu bamuharura mu bwenge. Ibikorwa by'Imana babikora mu ubwenge bw'isi babugarura mu biharuro. Paulo nawe akabona Yesu ko adakwiye kuba mu biharuro ahubwo ari umwami ashoboye byose. Imana ishimwe cyane. Ari umwami yabaremye, ari umwami afishe ubuzima bwabo, ari umwami akemura ibibazo byose. Akumva umenga ingene bamuharura, ingene abakorosayi bamuharura mu bwenge, bariko baramugabanya ubushobozi, bariko baramugabanya ububasha Yesu yahawe. Imana idufashe cyane. Imana idutabare kugira ngo ushobore kumenya Yesu wariwe. Usomye ku murongo wa 15 igice cya mbere dusomere twumve. Nyarutsa. Turasoma bizina rya Yesu. Aravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe mfura mu vyaremwe byose. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Yagomba kubatahuza ingene ko ishusho y'Imana kandi ari we mfura mu vyaremwe byose. Mu yandi majambo ibintu byose niwe agomba kumererwa neza cyane mu rugero rukomeye. Utahure Yesu wariwe. N'ubushobozi afise n'ububasha afise. Imana ishimwe cyane. Nturashobora gufashwa neza nk'uko ndavyifuza, ariko ndazi ko uhava ugafashwa. Bariharura mu majambo. N'uyu munsi rero hari abakoresha ubwenge bw'isi. Sanga ubwo bwenge barabukoresha mu masengesho ubwenge bw'isi. Meruka kumva n'abakozi bitwa ko ari abakozi b'Imana bakoresha ubwenge bw'isi. Nahora numva bakoresha ubwenge bw'isi mugabo meruka kumva umuntu yakoresheje ubwenge bw'isi arantangaza, nsanga nawe ari ku rugero rukomeye. Umuntu ushobora kugenda ngo agusengere nayo masengesho agakucurura sago ari umupastori. Murasigurira ivyo bintu. Uwo sinzi ikintu nomwita. Nandenganye ngwe namwise ikindi kintu mugabo ariko arakoresha ubwenge bw'iki bw'isi. Kuva nabaho si umwe si babiri si batatu kandi abakristo muratonda yo mukajayo. Ndemezwa neza ko hari abagiye kucibwa indasago cyangwa ukaba waje warahavuye kucibwa indasago. Kuva nabaho Imana yo mu ijuru mu bakozi b'Imana nta kimenyetso nabonye no muri Bibiliya ico kimukora uko. Ubwenge bw'isi hari abayobye. Mu yandi majambo Paulo yari karigisha abantu bayobye bazimiye kugira ngo abagabo batahuze uwo wizeye uwo ari we. Mana igushoboze gutahura Yesu wari we. Hari umuntu umwe yari umunyamasengesho kandi yari yarazimiye mu buryo bukomeye. Mu kuzimiza abantu yabereka ibyanditse muri Bibiliya. Hajya Bibiliya utashoboye kuba uri umuntu w'imwemu ngo uyisome ukurikije ubumenyi
bw'ijambo ry'Imana canke kwiga ivyanditse harimo amajambo menshi cyane iyo ukoresheje ubwenge bw'isi atuma uzimira ukanatakara. Muriko muravyumva? Umwe yigeze yari umuhungu agomba gukora ibyaha n'umukobwa basengana, aramubwira ngo raba icyanditse kiravuga yuko ngo ntimukimane shiti iyo mutabisezeranye. Biranditse ko tutimana kiretse tutabisezeranye, ariko twabisezeranye nta cyaha kirimo. wowe ntubona icyanditse? ubwenge bw'iki bw'isi biranditse. Ayo majambo aranditse muri Bibiliya, mugabo ayo majambo yandikiwe abubatsi, yandikiwe abubatsi ko hari ibihe bashobora gukora ibikorwa n'igihe bashobora kutabikora iyo babisezeranye kandi ntibibabere icyaha. Ariko ababyanditse, abayobye, abazimiye baritiza ivyanditswe kugira ngo basigure ijambo nabi mu bupfu, kugira ngo babizimiriremo cyane bazimize n'abandi. Pawulo nawe yari karazimurura abantu bataha agaciro ubushobozi bw'umwami Yesu, bakazimiza abandi. Imana iguha ijambo, iguha n'ubwenge bwo kumenya kugira ngo abantu ntibaze barakuzimiza. No munsi ndiko ndigisha biraza kugora, amareruya n'ibindi byinshi ntibiza kuboneka, ariko ndazi ko Imana iza kugushoboza. Haleluya. Ubwenge bw'isi, ubwenge bw'isi aya n'amagufa pastor. Ubwenge bw'isi burerekana abakunda abafise inkundo, abo bita copinage cyangwa ibyo bita copinage. Abana bakundana bari mu w'indwi, bari mu w'umunani, mu wa gatanu, mu w'icenda, mu w'icumi, bakavuga ngo tugire urukundo. Ubwo ni ubwenge bw'isi. Umuhungu n'umukobwa bakundana bari muri segondere, na niforume batayigurira n'ikaye batayigurira, ngo batanguye urukundo. Umuhungu akigurirwa ikaramu ngo afise uwo bakundana. Ubwo ni ubwenge bw'isi, kandi ubwo rukundo bubajana mu mubiri, bubatururira mu byaha. Ubwo ni ubwenge bw'isi. Yesu adufashe cyane. Ni ubwenge bw'iki bw'isi. Ubwenge bw'isi bwinjiza abantu mu mutego batategerezwa kujamo, bagatanga urwo rukundo. Mu bisanzwe ikintu ababyeyi baba barakurungitse ku ishuri ni ukwiga ukagira amanota meza, atabindi bintu. Ntibagutumye umufiyanse, ntibagutumye umukwe, ntibagutumye umukazana, bagutumye kuja kwiga. Mugabo wewe utanguye kugira copinage. Ubwenge bw'isi, ubwenge bw'isi. Aho niho abana batira iyo batigishijwe, aho niho abana bazimirira, aho niho abana batakarira, aho niho abana bazimirira. Ubwo ni ubwenge bw'iki bw'isi. Kandi ugasanga namwe muri ababyeyi murabareka, urababona bafise amatelefone bari mu bintu bitandukanye, bakwegana mukabareka. Utamiye umwana wawe ukabona yambaye imyambaro iyo yose ukamureka, utamwamiye akiri hafi, udahagurutse akiri hafi, uzongera ku rugero uzokwiyora umwana yarapfuye yarazimanganye. Ariko nk'abarepantasi, mw'abantu b'Imana, nk'abarepantasi, copinage ku mukristo ni icyaha cy'ubuyobe, ni icyaha cy'iki, ni icyaha cy'ishano. Namenya n'umuririmbyi akora ibyo no cyangwa muhagarika, ni ingaruka komeye cyane. N'ababyeyi mwe mwabyaye mufise abana nkanje, Imana idufashe cyane. Haleluya. Aha, birangora ko muza gutahura uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Ni icyaha kibi, ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi nibwo buriko buratuma abantu bakora ibyaha by'ubusambanyi. Ugasanga umuntu barakundana n'uwundi ngo ni fiansaye, nivyo mugabo mw'iyo fiansaye ugasanga mw'urwo rukundo imbere y'uko bazobana ngo batanguye guhana amavansi.
banza umonje. Umukristo, umusenzi, umuririmbyi, izago, ubuyobe, ishano. Mani dufashe cyane. Ishano. Ndafise ikibazo mu iki gihe. Kandi ndafise n'umubabaro mwinshi cyane. Mbega umugore ninde, inkumi ninde? Ndafise ikibazo. Ndafise ingorane. Pastor ifise ikibazo. Ntabwo ari jewe ndumwe. Ndafise ikibazo cyo kumenya inkumi. Ndafise n'ikibazo cyo kumenya umugore. Kandi wamfasha kumenya inyishu wayime. Ndiko ndayirondera inyishu, ndiko ndayibura. Niba uyoboye ikintu ukabona uyoboye muri sansa niki, hagarara mu ijambo ry'Imana kandi usabe Imana iguhe ubushobozi bwo kugira ngo iguhe faveur. Iyo faveur ibe kuyako iyo kuba konvenka ubatahuza ijambo ry'iki ry'Imana. Paulo ikibazo rero yarafise abantu bose bisunga ubwenge bw'iki bw'isi, ubwenge bw'abana b'abantu. Abana ibintu birabaye urudubi, abana ibintu birasambutse, abana ibintu birapfuye. Haba ngo ndafise ikibazo ko mutigeze mumenya Yesu ari we n'ibikorwa byiwe. Afata intumbero yo gukoresha izo pre zose habaye ku bushobozi bwa Yesu. Ubwa mbere habereka ko Yesu ari we mutwe w'ishengero. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Bikolosayi 1:18 haratwereka ko Yesu ari we mutwe w'ishengero, kandi ishengero rikwiye kurongorwa nawe. Niwe mutwe w'ishengero. Haleluya. Ishengero mukwiye kugira Yesu akaba umutwe, kumenya Yesu ari we. Kumenya Yesu ari we nk'umumenyi wavyo, nk'umuremyi yaremye byose, n'umuntu akufitiye ubuzima. Igihe cyose n'abantu mwashengera mukoraniye hano, ndabibutsa yuko inzira mwatanguye yo kurondera Imana ifise intango kandi ifise n'iherezo. Ifise intango kandi ifise n'iki n'iherezo. Dusomera Yohana wa mbere 5:15. Abamenye neza Yesu tunyarukirize. Izina rya Yesu. Yohana wa mbere 5:15 haravuga ngo gatanu havuga ngo kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose bitumenyesha yuko duhawe ibyo twisabye. Subiramo neza usome neza nk'umuntu yize. Kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose bitumenyesha yuko duhawe ibyo twisabye. Amen. Kandi ko tuzi ko yumva cyose. Twebwe bamaze kumenya Kristo wari we ko ari umwami, Kristo ko ashoboye byose, Kristo ko ari inyishu y'ubugingo bwacu, Kristo ko ari Alfa na Omega, wa mbere n'uwa nyuma, mu butunzi, mu bikomeye, mu bihambaye, ibyoroshe, gushyirwa hejuru, ibintu byose. Abantu bamaze kumenya Kristo bakaba muri we, bakagendera muri we, bakabana nawe, bakamuha ubuzima bwiwe bwose. Bamenya iyo basabye ikintu nibakekeranya, bamenya ko iyo babwiye yagize yumvise. Bamenya ko iyo babwiye yagize yumvise. Yo, kumenya Yesu Kristo wari we. Reka ndababwira ijambo. Nimba hari ijambo ribi ry'ubuyobe rikomeye, ni ukudatahura Yesu neza, n'uruhombo, kutakizwa neza, kutamenya Kristo wari we neza, n'uruhombo.
mwiza wotuma utigeze umumenya. Iki kintu ndakikubarira, kutamenya neza Yesu wotuma utigera umenya Yesu. Wari ukwiye kumumenya kugera ku rugero umenya icyo akumariye n'uwo ari we. Yesu adufashe cyane. Dusomere hariya mu cyata cya kabiri cya Yohana, cyata cya kabiri cya Yohana, icyo kicu dusomere ku murongo w'indwi n'uw'umunani. Twarutse havuga ngo mwiyubare ntimuhombe iby'ibikorwa mwakoze. Mwiyubare ngo muhabwe ingero. Kutamenya Yesu Kristo ne biraguhomba. Kandi nababwira urugero rukomeye, kutamenya Yesu neza Imana idufashe cyane. Kutizwa neza urugero rukomeye cyane. Nagomba kudandaza woho ejo ugasubira ukadandaza ukunguka. Ariko iyo uhombye Yesu neza, iyo uhombye Yesu ntumumenye, umera nk'urugero rwapfubye rusubira gupfa. Ntimuhombe byose mwakoze. Hanyuma ariko ngo muhabwe ingero itagabanya. Umuntu arata ntagume mu byo yigishijwe, ubona ko Imana yadufasha. Bararata, kurarata sinzi ko mwumva icyo ari cyo. Bararata ntagume mu byo Kristo yigishijwe. No byita ntagume mu byo Kristo yigishijwe. Umuntu atafata umuntu ikintu waka minekwe nanga ikintu cyashiro kinini ni muntu bawa bitanu by'inzahabu ibiro byiki kandi nibo gutwara inzahabu no kukwizi wozitana ko nukura ibura mu musarata mu byo Kristo bariko barigishwa. Na gatatu tunyarukirize tumva. Aravuga kuri oya reka mvuge Kolosai 1 ku murongo wa 23. Soma aho 23. asanga mushinzwe neza muhora mwize kandi mukaba mushinzwe neza yo gushirwa mutanyiganye muri Kristo Yesu, mudatirimuka mu byizigiro bihesha gutuma mubizi. Yaba ni nkawe mbanteye injwe neza yo umuntu ashobora neza n'inkingi itanyiganyiga ba tubishimye neza. Birakenewe ko duhagarara muri Kristo kuba urumu
biyagira ubwabo atadusoni 13 nabundere biyagira ubwabo atadusoni nibicu bitagira amazi bikubebwa hose n'umuyaga nibiti birunze bitama byapfuye kabiri byaranduranywe n'imizi 13 n'imipfunda yo mu kiyaga isuriranya babimba ifuro ry'ibiteye isoni byabo n'inyenyeri ziyerera zibikiwe umwiza w'umuzitanya ibintu bidashira. Amen. Imana tugire imbabazi cyane. Ugumye ukwizera ufise umutima utarimo ijwi rikwagiriza ikibi. Iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busavye mu byo kwizera. Gumye ukwizera atajwi riri mu mutima rikwagiriza ikibi. Ibyo benshi barabitaye, ibyo benshi barabihevye, bamera nk'ubwato bwasambutse. Weho gumye ukwizera atajwi rikwagiriza icyaha mu mutima wawe. Iyo uzokorana n'Imana, iyo uzogendana n'Imana, uzohamagara Imana ikwitabe, uzotabaza ijuru rikwemere. Haleluya! Gumya ukwizera. Iyo ugumije ukwizera, ukwizera kuzana ukwihana. Iyo umaze kwizera Imana by'ukuri, bica bibyara ukwihana. Yo ndafashijwe kwihana. Ukwihana nako kuzana ukwezwa. Iyo umuntu yihana ubwa mbere ubanza kwizera Imana ko ariyo kwizigirwa, ko ari nyabushobozi, ko ari nyamahoro, ko ari alfa na omega, ko ubuzima bwawe bwose buri muri Kristo Yesu. Umaze kumwizera ucumuha ubuzima bwawe mu kwihana ibyaha byawe. Umaze kwatura ibyaha byawe byose bica bizana ukwezwa, ucuba mu buzima bw'ukwezwa. Haleluya! Iyo wihana ibyaha haca kwihana kubyara ukwezwa, kwezwa gutungana, kwezwa kugororoka, kwezwa kwamukura uducaha, kwezwa niba umuntu wese atejejwe ntazoraba Imana. Ariko abantu b'iki gihe ntibizera, ntibihana, ntibezwa, mugabo babona abana b'iki birimwa gukora ibyaha wese nuwo kwani nuwo wamugwanyizi. None utihana kandi ukora ibyaha uzobona umuntu ari nuwo kwa shetani. Niko bibilivuga. Unamusi ni muhezaji kuzana ukwezwa. Kwezwa dusomere Abikorosayiri, Abitesalonike 4:3. Tesalonike dufashe. Tesalonike bambere 4:3. Fasha mana yanje. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ico Imana igomba ukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanyi. Shaka wigereza. Kimana ishaka n'ukwezwa kwacu. Kimana ishaka kwezwa kwacu. Kimana ishaka sibindi hoja. Kimana ishaka n'ukwezwa. Kindi gukorana, kugira ukorane nayo nuko wezwa, kugira ibihamagare yihute byihuse nuko bawe jejwe. Haleluya! Kimana ishaka. Ibyo mushaka mwebwe, ibyo mushaka bitandukanye n'ibyo Imana ishaka, kandi ibyo Imana ishaka bitandukanye n'ibyo mushaka mwebwe. Abikorera bakabiri kwezwa neza. Abikorera bakabiri 2:1 tunyarukirize frere nani ko umugisha cyane. Haravuga ngo dusoma Abikorino igice cya kabiri cy'Abikorino 2:20. Nta kintu 2:20 naho oya cyagenda ni gusanganya n'Abikorino bambe turabindabira ndabo ekanda cyecwe kigiriranye n'ekikimazi cyatunganira
igikorwa cyiza cyose. Amena. Urafitiye wakoranye ikimazi, urafitiye ijuru ikimazi, urafitiye ijuru ikimazi. Wagira ikimazi ijuru gute utejeje? Ariko umuntu niyiyeze, dogite umuntu niyiyeze akitandukanya na bya bindi. Abantu barasenga bakavuga ngo narakiye Yesu, mugabo atabiri baritandukanya navyo. Kimenyetso cy'umuntu akijijwe hari yitandukanya navyo, hari umuntu yitandukanya navyo, hari abagenzi yitandukanya nabo, hari inshuti yahabara ijuru, ijuru rirahungabana, irahabara ijuru, iratabara mu gihe cyacu, ubiratabara ijuru aravuga ngo umwana wanje arahungabanye. Abamarayika n'abakerubi bagasa kwemerezana kuko ari ikintu cejejwe kinyigimanye neco ikimazi. Hari ibintu bitandukanye. Icyakabiri mwazina agakiza, agakiza karacungwa, agakiza karazigamwa. Kurya bazigama amafaranga, kurya bazigama amadolari, kurya bazigama amayero, kurya bazigama izahabu. Agakiza karacungwa kuko agakiza gasumba ibyo byose mubona bifatika. Agakiza kazotuma twabata ababa tukaguruka. Agakiza kazotujana mu ijuru ibihe n'ibihe, imyaka na mirere tubana na data wo mu ijuru. Agakiza gatuma abadayimoni baduhunga, abadayimoni bagasirwa. Agakiza batari bagakiza. Uri umukobwa umuntu araza kugukora ku ibere ukarembeka, agukora ku bisusu ahubwo ukacubimuha byose. Abantu babaye gute? Abantu babaye gute? Abantu babaye gute? Twajyanye n'umuntu mu Buganda yaragiye kunkorera ikintu gikomeye y'umudamu, kandi yari misiyo anjanye ko ibintu agiye kunyereka. Tugeze dushika saa 8 ijoro, tubura hoteli zose dusanga zuzuye. Twigiye muri shambre imwe dusanga hose huzuye, hasigaye shambre imwe gusa. Arambwira twavuga ngo aba basuma batera ubwoba, hasigaye shambre imwe. Tubigenda gukata ikibazo kirihere, tucakujya iyo shambre kugitanga kimwe. Asaga muri dushe aroga, arisiga n'agasime, araheza, aripodora. Nanjye ni ku gitanda nicaye, ahejeje ataraza amabere hejuru, agasime gutya atarakura agasime ariha. Gusa tujyane turuhuke twarusha. Wegerega niwe wadutonze, jena jenoze, jena jenoze. Ahubwo umwanya ugeze, mbona mugeni ahubwo umwanya ugeze wowe kubita agaciro. Nanjye ngomba kubita isengesho, kubita agaciro. Nanjye ngomba kubita iki isengesho. Haleluya. Shebi akadaraje sawa. Yesu agomba. Jewe na sheri mu buzima bwacu kuva tubana ntitwigeze ducanamo. Ibyaba byose nahita ndabimubarira. Nawe ahantu yagiriye, umugabo umwe aduhaye inzu iwacu igomotse, aduha inzu twibaza ngo aradufashije, irimo amatara n'amazi, ibintu byose byuzuye. Kumba biduhaye kugira profite madame. Akamuzana ibitenge, akamukorera ibintu, akaduha imyumbati n'isute yuzuye cyane, imodoka yuzuye, akamena ngaho ariko arabonera madame. Akamuja narengana akabaje kamubwira ibintu, nawe akayitambira ati ahubwiriya yambwiye ibi n'ibi, ahubwiriya yambwiye ibi n'ibi. Amubwira ati mwangire ntacyo. Abonye mubandanije cyane
ndamusuzuguye nandika ikete ndamushinga nandika ibyo yakoze byose turabana ndabimuha acara arisoma arisomye ndetse hariya yikubise hasi ababo kumbe wa mugore ibihe byose namubwira byari n'ibyari narinzi ko uyu ari umugenzi atanze ububiganje byose yarabimenye yazaniye ikado agati ndakwemeye uri umuntu asenga iyo atari umuntu asenga iyi nzu yahita yintwara yopanze na madamu akankorera ibintu kuko hafi yanje hari umuntu bari batwara urupangu arabibona acabona twebwe ntiturumutware ibibaye byose turabimubariye kandi tumugiriye inama acaravuga ati pe kumbe hari abantu bakijijwe urakwiye gukizwa kugira ushingire intaha abandi bakavuga ngo naka n'ukuri arakijijwe haleluya ndafukama ndakubita amasengesho ndi mu buganda ndahamagara data wa twese nduzuzwa numva ijuru riraje ndakubita abazimu bose barahera natanguye saa 9 heza saa 11 ngize ndakebuka nibaza ngo agiye muri dushe kumbe kuva nk'isenga yasohoka arampunga caragenda avuga ati genda we yarazi ko ngomesheje mu bugande nta rurimi nari nzi kirundi nta congereza nta kigande narinzi ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abagendana na data wa twese w'umwe sohoka mva ngaho ndoga ndaheza ndagenda azi ko yandangije ngeze kwibarabara mbona umumotari arengana namuhamagaye namubwira mu Giswahili nari nzi uduswahili dukeyi mvuga mu Giswahili sanga arumva amajambo make hamarira murira ndamwereka naho ngiye kurondera utuntu ku gapapuro aranjana ashika naho turagura inyuma yaho ndideburira nyene mu Giswahili ndamubwira ko nshikana ku modoka ija ifata iza mu Burundi mbona byose turapakiye byose turaheza angejeje ku modoka ije mu Burundi ngize ndakwepa gutya ngo nuruke gutya wa mudama bona ndaje n'imizigo nawe arahashitse acabunama aramaramara aratetegwa abantu bakwituriza ikibi n'abamupangira ikibi niba muri Kristo Yesu Yesu azobemeza umuntu akizwe neza yerekana agakiza yakiriye bamenye ngo uyu ni umurepantase bamenye ngo uyu ni umukristo bamenye ngo umukozi w'Imana wo muri repantase ni muri mu isoko kitwa neza abo mu isoko bamenye ko uri umurepantase ariko urakijijwe agakiza karindwa tegerezwa kugira ibintu bize nararinze agakiza gusova ahubwo guhamba itandukanye nawe bicitwa uyu munsi tegerezwa kuva mu bintu bibi birumbye uracari n'abagenzi bari abo mwari kumwe utarakizwa niba n'uyu munsi muri kumwe niwakijijwe urazi ico wakoze wagize gutya aba ni ndiyo nibampebe n'aba nibampebe n'aba ntibante n'aba ntibante kandi iyi nziriye yatumye ifyisi ngwitabuka abarundi bavuze ngo inzira zibiri zananiye hariho inzira igenda gutya hakaba n'iyindi imwe ija mu bugingo iyindi ija mu vyaha cyangwa imwe y'amafaranga n'iyindi y'amasengesho ifyisi ihageze ibona amasengesho ni sawa yoyakunda ariko iravye n'ivyaha yobikunda ariko iravye no gusenga yobikunda ariko iravye n'ivyaha aha mubona iherezo ryiba n'iki hindura fata inzira imwe n'izi zibiri fata inzira imwe nimba ari ugukizwa kizwa nimba ari ibyaha bari nimba ngo umugororotsi nagororoke akizwe neza
n'ikintu kimwe. Hitamo Imana, menya Yesu ariwe, kizwa ukizwe abantu bakwita umusazi, kizwa abantu bakwita ko wavangiwe, kizwa abantu baguhebe, kizwa abantu bakwemere. Ndakubwira none bibaza ngo bariho bandeje benshi, hariho n'abanduze benshi, ariko ubu baragarutse kubera kinahagaze neza. Ego hagaze neza uri muri Kristo Yesu, nawe acahagarara muri wewe. Amen. Haleluya. Hari abantu shetani mu misiza atazokwemera, n'Imana itazokwemera. Nivyo kaza. Hari abantu Imana itazemera kandi na shetani atazogira gute, atazemera. Shetani aravye gutya asanga uruwo kwa shetani mugo mu wundi mwanya ukamuha Imana. Ya Imana yawe ikasanga mu wandi umwanya muri uw'Imana, mu wundi mwanya uruwo kwa shetani. Ndakubwira na muri abo bantu babiri bose nta muntu yoguhemba neza hari. Ariko ndakugira inama, niba utagomba gukizwa neza, kora ibyaha byagutoshe. Ukora ibyaha bimeze gute? Byose bikore, ukore uhage. Niba ari gusambana, ntusambane n'umwe, sambana n'abantu ngasengane ku munsi. Kandi ndakubwira inama, ntuyinyegeze mu rusengero. Oya, garagaza uriwe kugira patron wawe bakwemere. Aho ati vrema wowe mu basambanye nzise mu gisagara ca Bujumbura, vrema uri nimero ya mbere, urakwiye agashime. Nzoguha umuriro vyagutosha, nzoguhemba sida vyagutosha, nzoguha ibintu vyose. Hanyuma niba cyangwa umuntu uvuga ati nari nazinyoye, nari nasambanye, basha inda ntiyumva, reka se mugabo nari nabikoze. Basi urazi ko uri umukristo, uri umukizwa, udakijijwe neza, wahebye biriya na biriya, ibyiza umunezero wo mwisi ntubonye, n'ijuru nturibonye, ibyiza byo ku Mana ntubibonye, n'ibyiza byo mwisi ntubibonye. Vomye ufate ikintu kimwe. Narivuze ngo ufate ikintu kimwe. Nimba ari Imana yinjiramo neza, ubona ivyama biva ku Mana. Senga, kizwa, gororoka, hagarara neza, korera Imana, tangira Imana, umusazi wenyuze, abantu bose bamenye ko basariye muri Kristo. Haleluya. Reka senge Imana yanje murangike. Wotera haleluya. Urashobora hari umuntu yafashijwe matera haleluya. Umuntu yamenye Yesu. Pawulo avuga ngo ndabandana kugeza ashitse ku mpera y'umuhamagaro, kugira ngo nicyatumye afatwa na Kristo. Ukwiye niba utanguye inzira y'ubukristo, menya yuko utanguye igikorwa ari urugendo utanguye kandi rufise iherezo. Iherezo Pawulo yavuze ngo twe iwacu ni hehe? Mu ijuru. Niyo twiteze ko umukiza wacu azova. Icyakabiri, menya neza ko uzoja imbere y'intebe y'urubanza. Usenga uvuga ati urubanza ruri imbere yacu, ibyo nkora byose uvuga ati urubanza ruri imbere yacu, nzoburana gute, nzorutsinda gute? Kandi n'urubanza rutagira avoka. Hano turafite abavoka bazokuvuganira muri sentare ya hano mu isi, ariko sentare yo mu ijuru avoka n'umwe, ni Yesu Kristo wenyine wo kwinjiramo uyu munsi. Haleluya. Menya mu byo ukora byose ufise utuguvu, uri kurifuza, wumva amagara, wumva udufaranga, wumva kabiri, ubona imodoka, ubona inzu, ubona uri buraya, ubona n'ahantu hirya no hino, ubona umenya byose bimeze neza. Hari abantu bari hano mu isi bibaza yuko bashitse. Oya, uyo mubiri wambaye urahinduka, ibyo mu isi birahinduka. Benshi cyane byarabahindukiyeko, bari bafise ibitayega, umwanya muto birahinduka. Mwene data, udahinduka ni Yesu wenyine.
dusenge. Ni byinshi twavuga. Menya ko waje hano hariho mission watumwe, kandi iyo mission utegerezwa kubikora neza. Kandi iyo mission twatumwe dufise igihe gito cyane, Misiri kirarengana yiruka. Abatari bake bagenda bapfa batamenya umukiza. Abatari bake ntibamenya ntibashobora gutunganya w'imission batumweko, ntacyo bariko baramara w'imission yabo. Yesu yoguhamagara uyu munsi, cyangwa inzamba yovuga, cyangwa uruvugo shika raporo yawe imbere y'Imana yobigiye. Umaziki imbere ya Data wa twese mw'iki gihe. Nabashavuje, nabababaje, chomenya cho. Jewe ndashobora kuba umuganga kandi ndi umuganga w'umuhemu. Mugabo jewe sinshobora kuba umuganga w'umubiri. Muganga w'umubiri aba ari igitimbaye. Muganga w'umubiri nta mbabazi agira. Aragutabagura, ubamara, uri kuraboroga, ushinyiriza, agatabagura. Kandi ntawe ariko arakugirira nabi. Inyuma jewe rero n'umunyembabazi mfise ikigumbagumba, mfise amarira menshi nohava ncandeka mushoni uriko urakomedo, ariko ntaco noba nkumariye. Ariko Imana yarakoze ntiyagira umuganga wo gufatika, ariko ikingira umuganga w'impemu. Kuw'impemu rero naho worira nanje ukarira ugatembagara, aya majambo sinshobora kuyaheba pe, naho wontera icumu pe. Yo oya ngoma batoba mara aya niyo Yesu yanumye, aya niyo atuma nkomera, niyo atuma nambika ubushobozi, niyo atuma shira muri favere y'Imana, aya niyo atuma ni muri mission ya Data wa twese. Mushije yo majambo zoba mushije mission n'ubuzima bwanje buzoba bugiye muri gihonomo. Iyerekwa ryanje nijya majambo nyene, ubabara ari kuhinduke, ubabara ari kukire, ubabara ari kuwuzume mpemu, ubabara ari kuwiha n'ivyaha. No boss. Yes. Yes, yaheze. Yes. Yaheze. Yes. Ariko byukuri murambunya kweli. Nimba munkunda rero, munkundire tugume muri rero. Navuze ubutumwa bwiza mvuga bwo kwihana ko yaryo mission, arazavuga ati pastor we wazimiye. Tuzingaruze kuvuga ijambo ry'Imana neza ati bareke abakristo hari abazoza bambaye nabi babivuga bace bagenda. Ntibazogaruka. Nabwira ati wumvise ko baje rega Yesu mfise mission yo kuzana abakristo benshi bambaye ubusa. Siyo mission mfise. Mission mfise niyo gutunga abakristo bariko baraja mu ijuru. Mission y'ubwinshi bw'abantu buja mu gihonomo. Sifise mission y'abantu b'abakozi ba shetani ngo nukane mission ya. Fise mission yo kuronka abantu bahindutse. Fise mission y'abantu bagomba kuja mu ijuru. Kandi nanje niyo mission mfise. Haleluya. Amubwira ati mission mfise siyo yiwawe. Wowe ukeneye ubwinshi bw'abantu kugira uronke abantu, kugira uronke icyubahiro. Jewe ubwiye abantu
abantu babaye benshi badakijijwe bagowe kuko ni intambara gusa n'abanyabyaha baje kungwanya no kungirira nabi no tumato abake bakijijwe ndiko ndajana mu ijuru noneho si bake gusa abakeneye ijuru barahari abashaka ijuru barahari abagomba ubugingo barahari abahunga shetani barahari ndabizi neza. Haleluya. Nacharagenda ngo nakurahiye ngo nije ndabikubwiye mukatofrosa abantu mu minsi heze amatemisi amamagara ngo wonyemerera ngo nkaza kuvuga ubutumwa bwa iwawe namubwira ati wewe urafise ubutumwa uvuga wewe ugomba kuvuga bwa bundi si bumwe wambarira ugomba kuvuga mbega hoho usaba ngo uze kuvuga ubutumwa ko wavuze ko ati abantu uzoronka uje hehe agira niwe warose benshi nawe sabo bambaye ubusa yarababuze abantu ntibakeneye umuntu abashusha ariko abantu bakeneye umuntu ababwira ijambo ry'ukuri. Yesu icyatuma bamuhamagara bamukurikira yagira ijambo ry'ubugingo imitima irushe ikaruhuka hama akagendana n'Imana niwaza tukavugira ijambo riruhura umutima riruhura rikiza ryomora Imana izoca yinjira muri wewe hanyuma ibimenyetso n'ibitangaza bigukurikira. Ko munkunda murakoze nanje nzobakunda nzobasengera iminsi yose kandi nituza ko tuzojana mu gihugu cyo mw'ijuru ndakeneye kuzobona turi kumwe mvuga ngo abandi babandi wampayetse nzonezerwa mbona aba badamu turi kumwe na data wa twese wo mw'ijuru nzobonezerwa mbonye aba basore oya jesine ndanezerwa biko muronka amahera mbere mu mwanya ngomba ndabasabira amahera ariko amafaranga nagomba ndayabona yabitse muta amahera muca mukoma amashi kare nta mashi nakora murumvuza amafaranga na haleluya nimazikoma amoneza avuga ariko ubutse cyatsi mvuga amafaranga ariko nimuvyumva no ariko amahera akora hano mwisi gusa kandi amahera arahera kandi amahera atagaciro kandi amafaranga barayasiga mwisi ariko ngomba mbwira ikintu cy'umumaro kikugirira umumaro hano mwisi kikazogira umumaro no mw'ijuru. Kandi ntagira umuntu wese ava ngaha ngo agende umuntu wese yunama mu majambo nakwigishije urizera urashikamye ntunyiganyiga mutirimuka ntabyagutirimukije cyangwa bavuga mu majambo igihe umugabo yaguhagurukira ku kazi baguhagurukira familia yaguhagurukira bakubwira yayandi na yayandi mbega niwe niganize niwataye umwikomo ku Mana ukibaza ko yaguhevye ukibaza ko ibyo wizeye atari byo ukizera ko inzira urimo atari ukuri tahura neza iyi nzira niyo umusaraba niyo Yesu yaciyemo kandi inzira y'umusaraba niyo kubabara niyo kuruha niyo gutukwa niyo gutemba amabuye niyo gusuzugurwa ariko inyuma y'ibyo Yesu yaragawe yarasuzumuwe yarashikama ariko ijambo rirambwira ngo nyuma y'ibyo yahawe izina risumba amazina yose inyuma y'ayo macumu inyuma y'ayo mageragezwa niwashikama inyuma y'ibikubaza joro rizoguha kaze ribuwemo kaze muntu mwiza kaze wowe wihanganiye ibigaragaza ukiri mwisi kaze uraga ubugingo budashira kaze unezeranywe nawe kaze unezeranywe nanje uzohabwa ikaze n'abamarayika uzohabwa ikaze na data wa twese wo mw'ijuru azokwambika ikamba nziza cyane aguhanagure amarira yose warize akwambikika aguheye ibitsibo by'inzahabu tuzogendagenda mu nyanja canke inyanja y'ibirahuri mu mabarabara y'inzahabu atigeze kubona hano mw'isi kandi Yesu araje wene data itandukanye n'abantu ufatane n'Imana tandukana n'abantu ataribo tandukana n'abantu ataraba umumaro tandukana n'abantu ataco bagufasha ufatane n'Imana ndumva mpegu yeranyemeza Yesu ariko araza kandi aheruka kubinyereka ejo bundi mperuka
ndashaka kubona ijuru ryugurutse, mbona Yesu araje gutora umugeni, mbona ishengero riraduze, mwiyindwi nyene indwi iheze, nagize umunezero ukomeye, abera basanganira Yesu mu kirere. Haleluya, ndabyibutse, ndabona Yesu aje gutora umugeni, ishengero riramusanganira, ndabona abantu barabiswe n'umunezero, ndabona abasigaye mw'isi bari mu byago bikomeye, bari mu marira, baseserezwa, babuze ayo bacira n'ayo bamira, bariko baraseserezwa na Antikristo, umuvugishwa w'ibinyoma. Waho mwene data, hindukira, fatana n'ijuru, hindukira, shikama, kizwa, hindukira, fatana na data wa twese wo mw'ijuru, hindukira. Yesu n'umunyembabazi, hindukira, cyazanye Yesu agapfa kwari kugira ngo uronke ubugingo budashira. Ro pasike lole mene tu, ndumva Yesu agiye kuza gutora umugeni. N'abapastori bakomeye, hari n'abitwa abapadiri bakomeye, hari n'abitwa abasenyeri bakomeye, hari n'abitwa abashehe bakomeye, hari n'abitwa abapastori barongoye amashengero akomeye. Kandi nivyo muri Matayo igice c'indwi ku murongo waho shinjibura arabagira ngo ndiraho sinigeze ndabamenya. Imana igushoboza wa mukobwa we, hindukira, wa musore wa mama, hindukira, mukozi w'Imana uri kuranyumviriza, hindukira, ihane, hindukira, wakira ubugingo budashira. Yesu agitebaganye urupfu rwoza, Imana yo mw'ijuru cyangwa inzamba ikavuga, ariko Yesu niyaza asanga uhagaze neza. Mbega urashikama, mbega niwatirimutse, nimba waratirimutse hagarara ku maguru yawe cyangwa uce bugufi. Yesu n'umunyembabazi, afise ku mugambi mwiza, ibifatika birahari, ariko sibyo byamuzanye. Iyo usomye neza ijambo ry'Imana yavuga ngo mwitwararike ubwami bwo mw'ijuru no kugororoka, ibindi byose ni inyongera. Abagabo, abana, amafaranga, icyubahiro, amazu, imiduga ni inyongera, ariko icyazanye Yesu ni ukuguha ubugingo budashira. Reka ndagusabira imbabazi. Mbega urahari? Uhari, urashobora gufukama cyangwa ugahagarara cyangwa ugaca bugufi. Ab'Imana ngo mbabarira, mw'uru rugendo sinze nkogwe n'isoni, mw'uru rugendo sinzomarama. Reka gutinya amaso y'abantu, tinya Imana, kuko abantu benshi batinya abantu aho gutinya Imana. Abantu benshi nibubaha Imana, oya, ariko bubaha abantu. Mana ndasengeye aba bantu, ndabasabiye imbabazi Mana, amaraso yawe aberetse, imbabazi zawe zibese. Yesu ushoboye byose, Yesu ukora ibitangaza n'ibimenyetso, Yesu udahinduka na buhoro buhoro. Aba bantu ndabasabiye imbabazi, aba bantu ndabasabiye ngo naco vyomara kuronka abagabo benshi, kuronka abagore benshi, kuronka amafaranga menshi, ariko umuntu agahomba ubugingo budashira. Umugabo arapaka gusiga, umugore arapaka gusiga, amafaranga urayasiga, ariko ijuru ni ibihe n'ibihe, mirane na mirere. Yesu dutabare tuzobona Imana, ariko Mana dutabare tuzobona Imana, Mana dutabare tuzobona ubugingo budashira. Numva afise umubabaro, natanguye vuga ngo ndafise umubabaro wo kumenya abakobwa baribo, wo kumenya abagore baribo, kubera abantu byaravangatiranye, ibintu byose byaravangataranye. Nubona ivyera, nubona abakizwa, nubona batarabakizwa, ibintu barabivangataranye, baravangavanga ibintu. Ariko tweho dusobanure, dushira ku ruhande rwacu, kuko Bibiliya ngo bera baravuga ngo nihanga ryibera hanga. Yesu we, ndakwinginze untabare, uzongirire neza iri shengero, urigire neza ruzobona ubugingo. Urakoze Mana, ndabasabiye imbabazi, ndabasabiye ikigongwe. Mwami uko amasaha arenga, kora ibikomeye ku buzima bwabo mu izina rya Yesu, amaraso yawe abese. Amen. Hari uwafashijwe batera haleluya. Tumaze iminsi tugira deliverance y'imibiri, ariko uyu munsi twagize deliverance y'imitima. Mbega nivyo?
original no kugaruza uburenganzira bwacu. Uburenganzira bwacu no gukizwa neza no Kristo bwiza. Mu n'izindi minota nk'itatu mwihangana. Mwavuze ko dukundana? Kunda. Ngiyabo uko ndabigenza, ngiyaba narifise uko ndabigenza. Ngo mwari guhinduka inka, ngo nanje nkahinduka, ngo mwari guhinduka ivyatsi, nanje nkahinduka inka nkabarisha. Kubera ngo aryoherwa no kubona inka ziriko zirarisha. Ngo mwari guhinduka rero ubwatsi, nanje nkaca mpinduka inka. Nanje ndazi ngene ndabakunda, umenga tworarana, twogumana, ariko ntibikunda. Reka tugumane muri mwemu mwizina. Hallelujah. Reka ndababwira akantu rero ko mu nkunda. Muze musengera. Aho murasengera? Ndababwira isengesho muzosenga. Muzosenge muvuga tujya mu pastor azopfe kurya. Si sawa? Azopfe ukondi mbandanyirizemo gutyo amasengesho ngumemo ijambo ry'ubugingo ngumemo kwitwararika abantu uri kubasengera imitima ngume mubwi musenge nzopfuka ngumemo ahubwo nongereza kandi ndumva vraiment yo uno munsi nejeje amasengesho nawe urafise utuguvu mu mwemu mu mubiri natwo narefise vraiment ariko umumengana nariye numva mbere no kwiruka hagira umuntu dutanguranwa kuri gardino. Haleluya! Byukuri numva nezerewe. Amen. Kandi ndanezerewe cyane. Ndanezerewe cyane ngiye kubasengera mumere nkuko meze namwe nanje mu rusengere tumere nkuko Yesu agomba kubasengera mukunde gusenga mukunde igikorwa c'Imana mukunde kwihana mukunde kwezwa hanyuma tutegure imitima yacu hanyuma tuzitahira iwacu kwa Data. Amen. Kandi bizogenda neza no kuri kose numva afise ivyizigiro byo kuzobona abantu benshi tugurukanye umunsi umwe Data wa twese yavugize izamu tuzopepa buki tubona tunayo eri wagezeyo Data wagezeyo jane wagezeyo ati ndiyo zonezerwe uko wagezeyo cyeza tumukuru w'abamama tuwarihanganisha naho bagututse naho bakugoye naho byari bigoye wagezeyo nagezeyo ndanezerewe no kuri kose ndanezerewe nzocamwe n'umutima wagezeyo icyo wibuka pa kuntu basirimba witerera hejuru mu pianiste acha yibuka wa musi yavuze inanga wa mudama avuze pendo acha yibuka twa sinzobasiga no kuri kose no kuri kose amasengesho yanje nayo basha ngomba ko tuzobana mu ijuru nta kindi ivyo amafaranga byo by'Imana irayaduha. Bibiri ivuga ngo bimbega yavuga ngo itimanya umwana wayo ikamudoha ku bwacu izoburite kumuduhana n'ibindi byose sikigoye kuhora narose n'umusirikare tuzohurirayo. Nzomufata ukuboko ngiye kumusengera tuzogumana tuzogumana tuzoshikana mu gihugu cyo muri ndanezerewe no kuri ko. Haleluya! Abasirikare nabo bariko barabaza Yesu ngo yose twebwe twogenda gute kugira dushike mu bwami bwo mu ijuru. Yesu arababwira ngo ingero zanyu zibabumbi kugira tuzoshikanayo ingero ikubumbi wisengera Imana gusa Imana izokugira neza kandi tugiye kuzoshikana mu gihugu cyo mu ijuru. Mpumvu yaragukunze gukunda ukiri umunyabyaha kugira ngo uvuke ubwa kabiri ukorere Imana ntugipfunya vuba ahubwo ugomba kuzana abandi muri Yesu babagenzi bahindukiza ubazane babwire ati muze murabaho nakiriye Yesu kandi hano hari ijambo n'ukuri kose n'amasengesho ya mumfashe tumusengere. Haleluya! Ndakeneye abadamu bameze nk'uyu
bameze nk'uyu bazana abantu muri Yesu, bazana abantu muri Yesu, bagenda bakagenda bakigoro zanumva hano ngo hari abantu bafite imihamagaro bakeneye imihamagaro yabo kuyizana hano. Genda mu bitaro abantu barahari barushe, genda mu mihana, genda hariya muri karitsiye, genda muri prison muremesha barushe, mubazane mubana w'igikombe yakoze. Yesu aguhumugisha. Mana ndasengeye igingabire yikuze kandi muharwe ko kugororoka, uzomuhe n'iherezo ryiza no kumuri wa musi wa nyuma azobona kugira neza kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Nafashijwe n'ukuri ko wotera haleluya rimwe basi. Amen. Abantu ngomba gusengera gusoma ijambo ry'Imana. Hari ibikorwa bigomba gukoreka kuri Eric twisunze ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa 13 ku murongo wawo wa gatatu wa kabiri no wa gatatu. Turasengera Eric mu gikorwa kivuga butumwa cyane n'igikorwa kivuga butumwa nyene. Turasengera na Rishizeho mu gikorwa kivuga butumwa, turasengera na Juste mu gikorwa kivuga butumwa. Byakozwe n'intumwa 13 murongo waho wa gatatu no wa kabiri. Nabona ampera wabukozi w'Imana. Samura mwa mikrofone ayigumana. Adufashe. Kandi uno munsi nawe ndamusengera kujya gusoma neza. Imana ngo muganga Yesu agumugisha. Amen. Amavuta. Mu byakozwe n'intumwa 13 kabiri no murongo wawo wa kabiri no wa gatatu dusomera. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aha. Bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje. Mpemu yera aravuga ati nimundobanurire Barunaba na Sawuli bankorere igikorwa n'abahamagariye. Amen. Amen. Shaka bigereza. Baravuga ngo nimumpamagarire inde? Barunaba nande? Na Sawuli bankorere igikorwa n'abahamagariye. Abo bagabo babiri bari bafise imihamagaro. Paulo yari intumwa, akaba n'umwigisha, akaba n'umuvuga butumwa. Yari afise ingabire yo kuba intumwa, akagira n'umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa. Ibyo bintu byose yabikora. Umuntu arashobora kugira ingabire 3, 4, 6. Jewe ivuga butumwa ndarivuga, kwigisha ndigisha, nkaba n'umuvugishwa, nkaba n'umwungere. Yusomye mu Banyefeso. Abanyefeso 4:11. Dusomere. Vuga ngo kandi yabahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha. Amen. Amen. Ndazifise. Ndumwungere, ndigisha, ndavuga ubutumwa, ndahanura nkavugishwa. Iyo hageze ku mwanya wo kuvuga message y'ubuhanuzi Imana irabumpa, no kwigisha ndigisha, n'ubutumwa ndabuvuga. Ahari hose nta muntu nozana ashobora kuza kuko abaminduriye, ariko ibintu byose bikenewe ndabishoboye kubikora. Mugabo si bose baba bafise ibyo bintu. Hariho ababa bafise ingabire imwe canke 2 canke 3. Ariko rero ubu Barunaba yari afise 3, Paulo yari afise 3. Yari intumwa, akaba umwigisha, akaba n'umuvuga butumwa. Ariko Barunaba we yari intumwa, akaba n'umwigisha, akaba n'umuvugishwa. Aba tugomba kubasengera kugira Imana ibahingabire zitandukanye, kugira ngo bashobore kubashumba neza cyangwa kubarera neza.
nizera ko tuzunganya byinshi se shira kwigisha kundi reka bafukame dusabe abadamu mama we baze gushigikira umuhungu wiwe mushigikire abadamu babo munyaruke nimba bari hano abahari bagarageze banyaruke babashigikire tubasengere ata barashika ngiye gusenga Mana data wa twese wo mwijuru se umwami wacu Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugushimiye kubw'ubutumwa bwiza iyo bwagutse ugenda wagura abakozi kubw'ibikorwa biguma byaguka none uyu munsi turemeje umuhamagaro wa Sergio turemeje umuhamagaro wa Eric tumemeje umuhamagaro wa Juste w'ubuvuga butumwa turabasiza amavuta y'ivuga butumwa turabasiza amavuta yo kugukorera turabarobanuje amavuta mwami mw'iki gihe ubahe gushira amanga ubahe kugukorera ubahe kugendana nawe ubahe kuzana abantu kuri Yesu ubahe gukoresha ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza mu izina rya Yesu uhereye isaba hindura ibihe amavuta yawe babonekeko nduguruje ijuru muri zangabire wampa ndazibahaye mu izina rya Yesu ndasabye connection y'ubutumwa butumwa connection y'amasengesho menshi connection yo gushira amanga bahe kuri zangabire wampa ndabasenge mu izina rya Yesu ushobora kubaha izirengeye cyane izo wampaye mugihe nk'iki cy'ugatwa ubahe gushira amanga kuvuga ubutumwa bw'ukuri kubarika intama mugihe nk'iki gushira imbere icyubahiro cy'intama gusumba icyacu Mana ndabasengeye ubagire neza mwami ubaha umutima wari muri wewe ubaha umutima nk'uwo wampaye wo kwitwararika barushe wo kwitwararika bananiwe Mana data wa twese ubaha inyota ijoro n'umurango ryo kurara amaso ku bishengero ubaha inyota ijoro n'umurango ryo guhamagara abariko barahona hama bababera umuti sinzi umuti mu kanwa Bosco mufundi yatashe abo baze gukora umurimo wa data turasenga ko aba bantu tugiye kubafasha mu gikorwa ciza cyo kubasengera hama nabo Elize turahezagiye mukundwa turahezagiye Rangwida Mana turabasabiye ubufasha buva mu ijuru mugisha w'Imana bane nabo n'iki gikorwa cy'ubudiakoni n'ubudiakonikazi bagire neza muri byose Abaguhevye abakomeye etraliza hagarika injira damu ya Yesu tukunikie damu ya Yesu tukunikie damu ya Yesu tukunikie damu ya Yesu tukunikie ili tushuke kuzimu tushuke kuzimu tushuke kuzimu tunanganya ibilisi maisha yetu tunanganya ibilisi baraka zetu tunanganya ibilisi izina rya Yesu izina rya Yesu ururuka 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 turasa satani satani naki zawe naki zawe satani rinake rinake ibyawe kabisa rinake umugabo wawe nakuzi bwawe ariyaje nakumwana wawe kintu cyose nakurugo rwawe nakibintu byose urugo rwawe rwose ubutunzi bwawe inzu yawe amagara yawe urubyaro rwawe nake satani kintu cyose yagutwaye kinake inyenyeri yawe inyenyeri umutwaro wawe inzu yawe isezerano ryawe ryose
kinywa chako. Vugana kanwa kawe. Ongea kwa kinywa chako. Kila itakikoreka. Vuga. Ibali project. Jina la Yesu ngomba gushikako. Ibali urugendo ngomba gukora. Reka manuri yakubagomba amaviza. Akira viza mwisina rya Yesu. Akira viza. Amasengesho. Yibisibira jina la Yesu. Akira maviza. Akira maviza. Akira maviza. Akira maviza. Akira viza. Akira ngendo. Akira maviza. Akira maviza. Akira maviza. Akira mariage. Akira viza. Akira viza. Akira viza. Akira visa, akira ngendo, akira mariage, akira kazi, akira ushao, akira mahoro, akira mapasara, akira inzumo. Kwa ushobozi bwose, kwa ushobozi, kwa ushobozi, kwa ubasha, kwa ushobozi, kwa ubasha, cyo tuvuga, kirabaho, akira masezerano, akira masezerano, akira. Pokea. Niko ndasenga Imana iruguruye vizindwi ubunyene. Pokea kabisa. Akira. Nataka usimame kwa miguu yako. Hagarara kwa hiyo maguru abiri. Simama. Hii mstari unakata. Huyu mstari hasenda. Nyunyiza kwa damu ya Yesu Kristo. Ndaya chucha kile kwa maraso ya Yesu. Nyunyiza kwa damu ya Yesu Kristo. Huyu ndio chucha kile kwa maraso ya Yesu. Kisha usimame. Uchuhagarara. Sasa huyu mwana inasimama mpya. Hata mpya.
rugero azokuba uzokwicara akakurondera akakubura Ijuru rishizeho impamvu ituma baza kukuraba baraje biruka kandi urabakira kandi ubasubye bagirira imbabazi ubabwire ngo cyari igihe gituma muvuga cyari igihe mutuma munta cyari igihe gituma munibagira ariko Imana ishizeho igihe cyo kwirimuka ishizeho igihe cyo guhindukirirwa ishizeho igihe cy'icyubahiro ikintu cyose gifise umwanya wacu nicyo gihe kiraje muri repentance kiraje kubihanye kiraje kubuzuye kemuye kiraje tera haleluya igihe kiraje n'ukuri kose kiraje mbonye hari abantu bariko baragirirwa neza ni